Tumere ngakoresha umwanya kwemera 100 ntabiguhe. Ukira kabiri. Kuryama ni kuri bose ariko kubyuka ni kuri babanzi babagira ubuntu n'Imana nimbura uri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana ukaba uriho nafsi ibibazo bitandukanye ushobora kubugwaye canke nyine vyanse ubuzima ariko nagira ndakuremesha ndakubwira nti humura hora ivyisi nuko ariko nivy'umwanya muto buraca bugacana yandi harahejo hashobora kukubera heza ni Daniela akoze kuri micro ni kuri Sengaa Media TV utarakora subscribe rero bikore vraiment kugurukundo ukunda ibiganiro ndundi uyu munsi rero natewe iteka mfise abatumire bari special kandi ikiganiro ndakwemeze neza ko kizokiba ari ikiganiro kiryoshe reka ndabwe kazi ndanye ubana nanje gwe partage kugira ngo gikurikirane n'abandi benshi na commentaire yawe na cyane iraza kumbera nziza nkuko mubibona namaze kuba kumwe n'abatumire banje reka ndabakire abatumire banje amahoro gaye Amahoro nsaba meze neza. Ego ni sawa turi kumwe na Stone Nzisi. nawe witwa nde Witwa nde? oya shira micro vugira kuri mega witwa nde Haleluya. amen witwa nde Muni. uyu ni nde akureze Stoni. Stone canke papa Stoni papa. sawa uyu nawe Sisi. nje ndashaka kumenya uyu mwana ni wiwanyu canke muravuka Nyene ni brother wacu. Kuri je ni brother wanje. Kuri je ni brother wanje. Nyene rero host Muni uzora duheza marke kugira ngo atwiba amajwi azerumvikana sivyo mo? Sawa. Biraryoshe cyane kuba ufite umwana nk'uyu w'igiti Muni Sawa dukora ikiganiro rero mo. Sawa okay nyene twakomeye. ngo Stone reka Muni muhe micro Stone Sawa nusu karo ufudare iri kwiraka sibona. Muni Oya itaba kwanza. Muni muhe papa micro sivyo muhe rero muhe Stone aho Stone yo Ndaguhijana ucuma mi. Yesu Ndaguhijana ndako ucuma mi. Sawa. Muni umwana arashe gutanga micro guys Wanyene turi aho kwenye. Sengaa Media TV. Kazina keza. Bongereze rero na mama yake menshi ndagira kugira ngo izo yagenda neza. Muni muhe papa avuki sivyo Ngari bo urashaka kutubaza. Subona mvuga iki? akabazo k'amatsiko uyu mwana aboneka afise dread kandi dread naturelle nivyo ashaka akaja kw'ishure bizogenda gute Ivyonya? Tuzoraba ikizoba kiruta ikindi ndibaza. donc ushatse kuvuga iki ko mu Burundi atamuntu yiga afise umushatsi especially rero afise dread Ari abiga bafise imishatsi. Nyene nko mazi aya mashure y'abafaransa. haba hazimvye ariko Stone tuvugisha ukuri haba hazimvye None se oya none bari amahera. uzomutwara umwana wawe muri iryo shure twumva Kubera umushatsi wiwe. Mbuze n'amafaranga nta nubwo azokwiga. Yesu kora mushatsi abo akura atiga vraiment None bimaze iki? akura atazi gusoma no kwandika Ufise iwawe rero ufise iwawe ubemeza reka ni waje. None bimaze iki? gusoma uzomwigisha urashobora kuvyiga utagiye kwishura okay muga murande gwanje ndashaka azokwiga kandi ivyo azokwiga ariko gusoma Aba benshi bazi gusoma batayenze gutonda ku ishuri no kwandika mugabo ntashobora gushika mu ndoto ziyo mu gihe kuko hari abana bavuga ati jewe aba bantu bose bakora nganya buzi bose bakora ariko nk'abaganga nivyo bigiye none baravyigiye bibaza ngo nuko ari abaganga
oya benshi nk'abaganga baravyigiye abacamanza baravyigiye la majorité la majorité ndiko mvuga barya babikora barya bari kukikuka kwego sa chance Niyo urabona la majorité bajya abantu usanga baba biga bajya bafise akazi ni bakiya cyane kuruta abatagafise kandi barize kandi baciye ubwenge cyane kuruta bajya bagafise today. Ushatse kuvuga ko ivyo biratahuriza kwiga rero ntibikenewe oya ushatse yavyiga ariko rucu hatiriza ariko nundi muri ko abagomba kwiga ko kira muntu wese afise yani ukuntu abagomba kuzobaho. Reka ndamwibarize Moni uzogenda ku ishuri Ishuri uzobiki muri kazoto bevye gutahuka uzoba muganga cyangwa uzoba umusore azoba kazoza azoba kazoza uzobiki fitiyo mwana wacu azoba fitiyo. Okay, turababona muri kino gihe filme ndukuri ndiko ndababona munsi kirenga. Rero sinzi ngo bimeze gute ku ruhande rwanyu. Ubu twebo turi bize no kubaka couple yacu. Ubwo twaje gusanga filme zo mu Burundi ari abantu zigaburira n'abandi bantu zitagaburira. Umva rero tuje kumezeshire kwishinga ibo vy'amafilme. Usanga twayangaye ubuzima bwose bukaba busy. Muri mu makuple mwihaye amanota. Muri muri couple igira kangahe yubatse neza mu Burundi. Ni tuzi zindi couple ngene zibanye. Oya basi wiha amanota nka wewe uravuga ati ndashaka kubangira 30. Turi twenyene. Nawe ndazimbere nawe ucinye. Kubera ko couple ya Stone na Sisi niyonzi umva sinovuga ati ngo turabagatandatu kandi ba Alvin Smith na Nina ntabwo tuzi ubuzima bwabo kungene babanye. Umva jesha shingiye kuri Genesis nyene turi twenyene muri couple ndundi turi twenyene. Stone ndakubaza akabazo ko kuri Sisi. Sisi akunda kwambara impuzu zimeze gute? Sisi couleur préférée. Sisi na couleur préférée agira. Sisi lips. Sisi uri sûr quoi namuna couleur préférée. But do you know if you want to say favorite color? Babisobanura ati every day when you wear clothes. Ya ushangane na wozi. Couleur préférée bisiguriki. Donc ni kintu ni couleur. Ukunda gusumba andi ma couleur yose. Ayandi urayambara mugabo couleur iri préférée urayikunda ukavuga nti yinda. Kimaze kuba préférée. Yaguza mwitiranya ibiri kimaze kuba préférée. Babisobanura ati everything that you do yani ijya couleur ntabwo ishobora kuburamwo. Nyene Sisi ro mucamake ya couleur yose iramutoka ko afise n'umubiri wa bien afise na kara nziza. Ntabwo yandije ngabakoresha umwanya urabona. Mucamake nyine abasa neza. Okay Sisi nivyo bifungurwa Stone akunda. Karabaye. Akunda chips. Chips? Yeah, chips. Stone nips? Chips ndayakunda cyane mu muceri bigakurikira. Ako chips ni zubwa mbere. Akunda kwifungura kangahe mu ndwi. Kenshi. Stone nabajije Sisi. Okay, sinovuga ngo ni kangahe mu ndwi cyane ngo n'indwi yose ushobora guhera mu gasi no cyamvuga ngo ni ture izi nizi. Ego mugabo ico nzi cyo ndazi ko arayikunda kandi bari ngombwa ko ndayita kugira iboneke. Okay, ngomba bazira akabazo. Donc usanze ico kintu kikuraba ucuduza ukuboko. Nimba kizoba kiraba Sisi disisa caduza. Nimba kizoba kiraba wawe ucuduza ukuboko. Ndakunda gushavura cyane gusumba uyundi. Sisi. Oya uraduza ukuboko canke ayeyizi acaduza ukuboko. Donc nimba mvuze ati ndashavura cyane nimba ari Sisi acaduza nimba ari Stone acaduza. Ndashavura cyane. Ndakunda gufuhira cyane uyundi. Okay. Mugabo ndabenda kuruta no yabaje ikibazo nindafuhira uwundi. Oya muri mwese muca muduza mwese. Sawa twaduza. Ndakunda kuvyuka kare cyane. Uzana. Ni Sisi? Ni wakunda kuvyuka kare muri tizi. Uvyuka kare ni Moni. Moni ni adugije. Adugije. Okay. Ninde akunda guteka? Guteka? Sisi nivyo? Sisi rena akunda guteka. Uya nyene arateka. Muga ntabikunda. Uya nyene kubikunda babikunda. Ako ntabwo ndamureza umwanya wo kubigaragaza. Ninde akunda umwana kurusha uyundi? Umwana akunda nde gusumba uyundi? Umwana akunda nde gusumba uyundi? Oya ico caheze umwana rero akunda nde gusumba uyundi? Akunda genda kwa Sisimu. Genda kwa Sisimu.
barakumara amazi Dance. Yo, donc umwana akunda papa. Kubera iki umwana wanyu mukumwedika? Novuga ko ari education mwamuhaye atabahamagara papa canke mama. Abahamagara amazina yanyu byavuye kuki? Urabona nka jewe? Jewe mfise imyaka 8. Ntabwo narinzi kuvuga. Imyaka 8 ntazi kuvuga? Kuko ndibuka narigize gutakara turi muri Kongo. Umva yisinye bari bahungiye muri Kongo muhira nyine ngurira muri Kongo. Umva rero ari kubona atakaye barambaza nti papa wawe yitwa nde? Papa. Mama wawe mama. Dadako Tole au Tolero yari Soleil. Afu kakako Tata Mario yari Jamare. Ese ubwo rero cyane oragiste yani ikosa mu camaka abavye banje bankoreye. Bakaba baranyigishije kuvuga ati Celestin canke naka byari kunyorohera cyane. Kuvuga ati papa wanje yitwa naka. Niyo muraciye vuga ati mu cama ikintu cyose nigeze mbasha gukora mu buzima bwanje. Mu mwana wanje akimenya yahakiri kare. Amenye byinshi kuburyo bari wazokwitira mu cyazokora. Urabona sibona wone? Sawa mo. Basi reka mvuge. Urabona nk'ubu umuntu afise dread. Abantu cyagenda kuvuga ati none wizo dread washize mu mwana wawe ko nimba atazikunda. Nimba atazikunda ntabwo abimbwira. Uyakora ariko yakuza amezi. Oya urumva aramutse akuze ntazikunde. Bizo rufata iminota 5 kuzimukura. Ariko aramutse azikunze nawe ubavye mufata imyaka myinshi kugira ngo zimere. Uroce ndamureka rero dread zikagumamwo. Umusa azokura azokwitiramwe. I don't need this. Twabikata. Abikunze naho akabikomezana. Muri mu bavyeyi bake bashobora gukuza umwana donc kenshi yumvise umwana ahamagaye nyina canke se mwizina baramukubita. Ariko mwebwe ni contraire. Okay, abenshi ino mu mvuge mu Burundi mvuge he. Iyo umwana muhamagaye mwizina abona kumenga umwana aramuburinde. Okay ni vyiza. Bifatiye par rapport nk'ubunye munye yogenda hano ari hose mu Burundi. Nubwo bahiyo mu Rumonge bakamwiba bakamutayo canke za Gitega bakamutayo ari nk'umuntu asanzwe ari aba réseaux sociaux. Bakamubaza mama yitwande akavuga Cycy. Papa yitwande Stone. Deja ura nani réseaux sociaux kadukira twe gucumumenya. Uravyumva? Twonyeka kumutora hakiri kare. Sasa rero kuba azi amazina yacu navuga ko ni vyakamaro ni vy'igiciro kinini. N'abantu babuze abana babo ko bamagara mu mazina gasanga bamwe bariko barakubita mu rumengani kubahotera kumwana kumenya se cyangwa mama wiwe ni vyiza kandi cyane mbega muzomukurikiza ryari ibyo zo gukurikiza tereke kwanza mukuru w'igihugu niwe yavuze ati ngo like tuvyare bake tuzoshobora kurera ese baracari bake yaracari wenyene none wa kabiri tutumubona ryari nitwa mara kugira amafaranga ubu nayo mufisi none ubona aragera gukurikira none aronka guys umwana avuye kubere bati bamukurikiza babita umucuko nkuko ngera umwana wacu umunsi kubandi wamagara mu mazina urumva naho byagutangaje ukimubona urumva nanabikubwiye umwana wacu domagara mu mazina agishika wamubajije amazina yacu no mu kigendo kandi ungi kandi yabimubaza niko ukita yako bisanzwe biri koro sasa rero kuvuga ati burya twara kuri topic nyabaki twari kwige nyine y'amazina ati muzomukurikiza ryari nawe navuga ati rero jitene bisaba kugira iki kwipanga ko urabona nka jewe nakuze usanga ni mvuga ati wow nakuze yambise ubona ko aji wawe none uba nakuze turi benshi wacu sasa rero ariko tukavuga sangurire benshi wacu ku buzima atari kirenga wacu usanga rero bataronka ububasha bwo kutugaburira twese ubintu dukeneye twese cyarimwe bikaba ngombwa yuko bagihereza bizumu bizo basi bizo nyene bikaba ngombwa rero yuko batugaburira ibintu nibidukwire twese ugasanga rero ujya muntu atigeza kironka agatangura gufuhira bajya abantu bavukana bakavuga ati ngo jewe bajya abantu jewe ujya baramukunda cyane kundusha ugaca wubaka ugwango ku muntu musange papa na mama nace vuga ati rero ntararonka amafaranga yo kubasha kugurira muni na muto ya wiwe ikintu kimwe kingana valeur ntabwo tuzovyara urumva mugumye muri ubu buzima nta wundi mwana muzovyara oya gusa nabwo tuzoguma muri ubu buzima ko dufite ubwongo turakora cyane tunakupe ikunzwe mwifuza kuzovyara abana bangahe wenyene muni arage nta wundi mwana mwifuza ivyo nabwo tubizi ivyo bavuga ngo Imana iravyara oya Stone murashaka kuvuga ati twebwe nka famille ya Stone and Cycy twifuza kuzogira abana aba batarenza Jezo zanje zari kuvyara umwe Cycy wewe zari kuvyara babiri
Mungu n'umukobwa basigaye rero umukobwa usigaye umukobwa haciye haza umuhungu oya umwana aza uko aba ari kose aza ari umwana gusa rero ndafise ukuntu ikintu je ndagishaka kirabo urabona igihe nafise ndamuntu twarapinze n'uyu aravuga nzovyara umukobwa nambwa ndishaka kuvyara umukobwa nzovyara umuhungu turanapingira 30,000 bon uravyumva ngiye muri ecography ndambwira basinza ari umuhungu ngo ya urabesha burya yagiye kuvyemera ku munota wa nyuma yaranse kuvyemera rero niba ndiko ndatura umukobwa umuhungu naramurose niwe nashaka bimfura vure mu muhungu niba naravyatiye bikaba ni umukobwa do ubu biciye bishika rero ntihaje umukobwa haje umuhungu na mahoro menshi uzovyakira neza cyane coco agomba kuzoba ari bogare just like moon none ko haje umuhungu muzoca murindira kandi muronka umukobwa oya sheri bazabakwi abana babiri ni bon mudacanje genre erega ushaka kuvuga ati nshaka gucanga ukarinda ushika no kwa gatanu yo niwerere abantu usanga umugabo avyariye umukobwa ngo shaka umuhungu avye wa kabiri umukobwa shaka umuhungu akagore avye wa gatatu shaka umuhungu wakagore wa kane shaka umuhungu wakagore wa gatanu ugasanga ngo shaka umuhungu akaza kuvyara abana 10 ku mugore umwe abakobwa gusa cyangwa saka w'11 abaye muhungu oya iki sawa w'10 reka fata w'11 abaye umuhungu ariko usanga ubuzima rero yarafise bari bwo kurera umwana umwe uba babandi 10 rero nibo babandi dusanga mwibarabara bakubwira ati ngo ndashobora gufasha kajana you see bava muri izo mpamvu z'ubugugu bw'abantu bavuga ati ngo ndashaka iki inya ikintu cyambere gusa umuntu abagomba kugira no gushima exactly yani kiruronse cyo kintu shingenze ngerageje kuraba urukundo rwanyu antuka ruraryoshe nubwo kwifuzwa naba ariko bararukurikirana reka ndakubwira ikintu kimwe rero kiraho nyene je nasisara kuboto dukina imikino nko muhira sivyo tubabatereka turabuza gukina gutsinda uwundi agaruka be twagiye karaba ntabwo tugiye umva dukina imikino 3 utsinze ndaguhijana yani utsinze ndaguhijana ijana rimwe ego nawe utsinze uramijana ndaguhijana tsinze uramijana sawa ubwo rero tugiye gukina kange je nako mufatiye kumayira make kubera ko rero dufise sawa rero tuze twirate tumenye abandi ati ngo ibihumbi tumenye gakoresha umwanya kwemera ibihumbi jana ntabigo nyene jewe rero ndukuonye uri fwa imikino tukina imikino 3 umva utsinda 2 niwazo bayatsinze ego yani size kabiri mu mikino 3 suva ko wakize 2 niwazo bayatsinze reka ndabafatire kwanje ya wambe uransinze twagiye wabone buhasa kimwe ku kindi twagiye asiga mu kinumwe sasa no mucamage keshi yo dukina imikino nkiya buri munsi namanda mutsinda nere ariko gasisi uramara amazi nigene twakuje dukina kanje bre ibadi umuntu aragagura ngira amahigwe gake iyo dukinye ko ndamutsinda kenshi arantsinda sinzi impamvu kweri usanga yarabikinye cyane akiri be oya sico onye urabona umaze kubana n'umuntu cyane uratinduka mumenyera ucumenye ukuntu atekereza sisi iyo akoze ikintu cyambere ukabona gise yakoresheje kino onye icya kabiri ni ngombwa ahindure niyo mpamvu namutsinda kandi arinzi neza ati yene nyamara guhindura wa kabiri acashaka kugumiza hahandi nyene kugira ngo atibaza ko nza kumutsinda ngaca ngumiriza hahandi nyene ngaca namutsira yari mucamage bisaba Justine kuja kuruba close nyene kandi rero navyo yani bivuze uranzushobora kumfunga kandi kuri Imana oya uzushindura strategy nayo nyene uzuca ndayiga kumba ndi close nawe nawe ndi mukino mwadukini sisi wow ni kabiri ndati yara twese tugiye ibintu twakira ni Anita twagiye ende kabira Anita wango ugira kabiri wewe wagize rimwe oya je nagize kabiri wabwo no wagize rimwe za turasubiye ngo ndakuba bari yako umenye ko ufite ideni ryari wewe wagize ukunya mu cyose oya nuko unya ni kabiri twagiye kabiri twagiye yose nere muririmbe Anita wango lele
Awewe wazokuwa isikuzi ende nyumbani yoyeze pamoja. Yatsinzwe. Wow. Namutsinze mu. Yo. Amazi genda ubwire koresha umwanya guhe. Amazi sacha dagwera sije turi hejuru. Ahubwo turi hejuru yo kudushika ya boy biragoye cyane. Koresha umwanya ngo ujyaje. Koresha time. Genda umubwire. Genda guha amazi koresha Genda umwanya. koresha. Mone wari kigaba genda koresha umwanya. Uba mucamake rega urabona ari ikintu kimwe abantu benshi bari kuravuga ati ngo like ngo urukundo rwanyu ruraryoshe ofete. Yapo ego before tugera kuri aho hantu ari kibazo rero baje tugiye twishura ko kivuga ati ngo la majorité y'abantu benshi bakunda kuvuga ati ngo umwana kwita abavyeyi biwe mu mazina ya mazina ariko boje sente twageraje kugisobanura sasa rero twebwe turi kandi guhunda dufata umwana wacu gute umwana tugeze tumufata nk'umugenzi wacu kwanza kugira ngo kuko nitwamara kumubera abagenzi tuzomwigisha ibintu byiza kuko kujya kuntu usanga tuba tumutererana kuko kuno kose twona kena sisi agiye muri shooting urabona je mpari muhira ncasigarana umwana koro ariko twese tudahari ubu mwana ni ngombwa tumutwara ntabwo twomusigira ngo mutubaki nubwo yo bari sister wanje je tuvukana ntabwo ushobora gusigira umwana wanje yani ngo umuntu tuvukana kubera iki kubera kujya bari shangazi wiwe ntabwo bari umwana wiwe story mubisi ari nk'ahantu bisaba ko mugenda muri babiri yego mugenda mumutwaye nyene tufuduhitamo kwasiba aho hantu cyane aho gushingezi rero nuko hano hose tugenda nibo babaza abambere kwanza muni nimumwibagire oya dufate ni nk'ahantu muri rubanza ruri VIP hagenda ba couple nugo rubanza goza kurunandukana je n'umwana wanje nukabwa story ucubime nubwo na sorry gatonda mubaze urubanza ruri VIP hagenda ama couple batumiye ama couple gusa nta bana barimo none umwana turi kumwe bica bisobanura ko tutari couple nyene yacha bakajagari nka muntu kuna kubagana abo cyabasora turi triple yani was just a triple guys kandi bizikwa vyiratira koko kurumva sasa rero muni ntabwo ari kuvuga ngo giste ngo arakubagana ngo canke ngo ntabwo agira indero ahubwo kiri kibagiyari najya gusaba abavyeyi benshi bama bafyira ukuntu avuga ati igihe cyose umwana nta kira kimwe yo kwitekerereza ubwiwe urumva sari tuba turi kandi y'umuntu turamweza umwana wacu umwanya kugira ngo abashobora cyaka ikintu cyose abayiyumva kuko iyi niyo myaka yo kwiga umva rero mu gihe cyose tumutereranye ejo azohura n'abana yani bafite imico mibi bamwigisha kunywa urumogi bamwigisha ubusambanyi kubera ko twari turi bize twati reka tugere turondera amafaranga menshi kwera umuhungu wacu bikazorangira tumuhereje amafaranga ariko ubu umuntu bwiwe bwose bwaraheze ugasanga rero umwana asigara ikirara asigara n'urumogi asigara iki mucange bayi nta kintu cyambere kigiyoje imbere y'umwana wawe like nko kumuhereza yani presence yawe kuri yo ukabitahura neza na neza none story nk'ubu bishitse ukagira akazi kiwawe atari film sisi akaronka kandi kazi none ku kazi muduza mugena mutondanya abana reka nabwigira kimwe wonje wari we wese ako kazi twogenda gukoramwo we ntabwo twokora ubuzi bumwe kandi kintu nacu twebwe ntabwo dutekerereza gukorera ubuzi abandi bantu kuko ubwongo dufise we just have to create ivyo tugomba kuzokora naco gituma inyuma y'ivyo nace niga ubutayere kandi ubutayere ndikoresha ngomba kwikoresha je nyene ubwanje urumva wenda sisi bo z'amafilme nyene n'ivyo ariko umva umwana agomba kuba ari okipe n'undi muntu uva nka sisi arivuga ngo bati rero ngo turakeneye umukozi kugira ngo azorahita umwana urukundo rw'umwana wacu umukozi arudutwara kuko umukozi ukunda gumana n'umwana umwana aramumenyera agahita amukunda urumva twebaza gusa kudusaba nka papa na mama ariko igihe cyose amatekerezo umukozi twari birigwana ya amahirwe ntabwo nigeze nanga kuyatanga akenshi urakunda kubisanga mu miryango myinshi ugasanga mbere umwana arize acaterwa n'umukozi mama wamuteruye akarira cyane ndifuza rero kumenya ahantu mwahereye urukundo rwanyu rwaje gute rwatanguye gute gushika mugere kuri iyo ntambwe yo kubana ndifuza kumenya source y'urukundo rwanyu aho kuri je na sisi twahuriye muri film bwa mbere reka ndagucorere baso cuhora tora ndagucorere ndagwe sengs tora sengs tori jana none ashaka ijana gusumba sengs oya uzi kubera iki reka ndakwereka ingomo impamvu akundi jana inde agasore akunda kubera kwa gasore c'est vrai
Soko tazi ko Sengaa yari igura Ari ibintu manini. byinshi. Toranaya yose. Sawa. Bakura baza rero ati urukundo rwacu. Rwatanguye gute? Ndumva ashaka kumenya source y'urukundo rwacu. Genda rero kurisha umwanya kugurira amazi. Beto urukundo rwacu. Oya. None mani ubyo marizo nari ngano nazana mu mazi kwiri. Yagiye. Oya bagiye kuyazana. Sasa rero Rwaje gute byatanguye gute? Twore muri film bwa mbere. Yaje gurutembera muri club aho twakoreramwe twebwe. Me ntabwo twari je nabwo ndamuzi. Gusa we yari umusare kwere yatanguye gukina film before me. Ama rero nyina arazo umunsi baramwakira acabaduza gasene bavuga ati ngo wewe arantoye. Yarantoye nkenye aranyitaho mu nyuma cyatangura kunkunda. Anerese rero nabwiye ati je sishobora kugukunda kubera ko je ndagufata nka mushiki wanje. Ubu nyine acaransoma nyine bitunguranye. Abo? Umva rero amaze kusoma bitunguranye Ndawuti. Nyine umuduwe munyene hasi kweli. Cyangwa ni convict kabisa kubera ko razi kirikije bakenda kuvuga ati ngo kiss is the key of love yani ngo kiss yani nurufunguzo rw'urukundo. Bice bangomba ko rero ngenda yani kuzogenda kumuraba umunsi umwe wabo. Kira gusome kandi. Oya? Kukumva cyo twemere ko azodufasha gutuma film yacu ishika kure. Iko azodushigikira ko yarasanzwe ari umustar kuva mbere. Basi rero umucurambe turahura shiragira kabiri shiragira gatatu ndavyibuka itariki 20 z'ukwezi kwindwi. Umwaka. Ni 2020. Urumva no musi acengenda ro kumutereta avuga umva twe twagiye muri tournage umunsi ari kwa mbere. Twe twagiye muri tournage cha tuvayo nyene shise muhira ndamubwiye asisi je nagukumbuye kwera. Abo? Hama carambwira ati rero nimba nkumbuye ngo nimba nkumbuye ingo yari saa sita z'ijoro mwari muri kumwe kare ku murango carambwira ndagukumbuye ucuramukumbura cyambwira ati rero ngo ingo rero umva rero umaze kuvuga ati ngo ingo umva twe twaba mu Kamenge wo ni mugahaye umva mwijoro saa 5 n'umusari bari carambwira sawa ndaje aca yibaza ko ari blague ngwiki saa 5 z'ijoro yep nyinshi arasohoka hanze ndagenda ndashika iwabo ambwiwe ambeshe stone jabwiye je wala je ni hanze Jesus arambwira ati bazi n'ubudakene ko vyemeye nterere buyiwanyu wumve ko mpari cyanatera ibuye jabwa kugira ngo utibaza ko vyahuriranye neririndi nirakwirindi basi sasa arasohoka hanze sose hanze acaransanga hanze nacarandaba nyina caratwinga tubo dusoni nyine twinshi ama acarambwira ati ngo merci acarambwira ati merci cambwira nyene yo welcome carasubira inyuma rero caramubwira ati rero ni gute sisi acarambwira ati stone kubeki wakoze bijya bintu carambwira je ndagukunda acarambwira ati kuko imana je urankunda kweri twikundani umva oya sisi yagutereje mu nzira nyene yakubwira ngo we haruye nyene umva we haruye umwanya yavuye iwacu mwijoro nkaca haboro habe yemize nabi nyene ukuntu gize ntitaye ubuzima bwanje cyangwa urankunda ni twebwe couple ya mbere naterese umukobwa tutari n'abagenzi cyane ntambye ati rindira ngende ndavyumvire uwo mwanya nyene cyaravuga ati nyene oya manzi umere sisi kibazo ndamubaza gato sisi tuvugisha kuri umuhungu arakudura zijyambere aho nyene uciye wemera ugomba kutubwira ko utari wamukunje bien avant mbere yuko bikubwiye okay mbere ko abimbwira jewe okay naramubona nyine nkamufata nk'umuntu asanzwe nyene mugabo kumva nawe yabona oya c'est vrai kagiye ego rero urumva ni okay sinovuga ngo ni mpowe nagize canke niki oya je ubwanje nafashe arankunda vraiment kandi sino namucisha hirya no hino ngo ejo ibiki nibiki oya niyitayeho ni shangapi uravyumva niyitayeho urugenda gira fate ivyondo ibiki niyitayeho abasuma bashobora guhora bakamugirira ikibazo ikibi mu nzira canke abo mutera kandi canke ikibi cyacu cyose Chavuga n'uyu muntu yemeye akaza kundaba aya masaha mwari no joro basi nanje nyene chambarete sasa rero kuba kwigano cyabaye kirekire niba bakene kumva urukundo inkuru yanya yo y'urukundo rwa Stone and Cycy kuri Sengaa Media basabe suite murakunzwe cyane ya nyene muragiye uko nyene mutatubwiye nyene byakurikiye naco nidira ko Cycy basinda bahamagara muduza mumbwire neza ido nido ego turahari ntaribi sawa ndagushimiye ciao
reka ndabashimire namwe mwariko muradukurikirana ikiganiro je mbonye ari kigufi ariko bambwiye ngo ni kirekire ariko ndabemere neza ko nzobahamagara very soon batubwire ido nido urukundo rwabo uko rwagiye ruragenda ama challenges bagiye barahura nayo ndetse n'ibindi bagiye bahura nayo ndabashimiye cyane naho utamuhiganiro gikurikira ciao ndabakunda